watahuye neza ivyo wambwiye kuri telefone. Niyo mpamvu uravuze ati reka wigoruze gushika nganda kubaze neza. Nkeneye kumenya ni kubera ko urubanza rwanje mwahisemo kuruhagarika. Ivyo nakubwiye kuri telefone ni kujya nyene. Rujya rubanza mwaduhaye, ivyemezo mwaduhaye, twaragize amatoza twagiye gusanga ujya mu kogarengana. Ico ni giturire. Ujya mu kogarenganwa. Twasanze atacana kimwe kimwagiye. Uriko muravyumva? Kuko urubanza rwose rugira ivyemeza. Ariko turi nabyo. Ibihe? Baido. Umwana yangajwe yashize mu ibarabara. No. Akaza kuba mayibo. No, ujya n'umwana kiri muto. Ujya mushobora kumupondamwe ibintu kandi uko mubimuponzemo niko abivuga. Egare ko ari se yamutumye aja kuba mayibobo mu ibarabara canke nyiriza kwanza. Mushobora kumupondamwe ibintu abivuga uko nyene mwabimubwiye. Nkeneye kumenya Afande John. Afande Jamal, nkeneye kumenya ujya mukobwa yabahaye amafaranga angana gute kugira ngo atimwonone urubanza. No, twe ntagiturire tujya. Amategeko y'igihugu arabitubuza. Dukora akazi uko katutegeka. Mwijuru hari Imana. Kandi rakora. Ikindi naco kandi Imana ihora ihoze. Niyo mpamvu bavuze ngo umucamanza mukuru ni Imana. Ya, turafise aka video. Umukozi yafashe kandi umukozi ni cabona. None umwana, umukozi ivyabona bibiri birahagije. Wa, gute mushobora kumbwira ko muhagarika? Okay. Umukozi ivyo ntabwo yareka kubikora kumvutsa akazi kiwe kugira ngo akingire akazi kiwiwe. Rero nawe nyene ivyo yagize ntavyo twemera. Niko muranyumva? Ariko twasanze atakuri kurimo kugeza isaha umukobwa naho yacariho hose nta kintu na kimwe cyamufata. Arafise uburenganzira bwo kuzunguruka igihugu camwibarutse. No, okay, sinkeneye. Waheje twamaze kukumvira mu nzu. Oya. No, nave mu nzu nose kwa ni mu nzu yanje nga. Ndikunda batangariza. Yes, mvira mu nzu. Kwa ni mu nzu yiwanje. Okay, va mu nzu yanje. Sawa, ni mu nzu yiwanje. Wahejeje ivyo wata. Ni mu nzu yiwanje kwa. Ni mu nzu yiwanje. Naje nambire mu nzu. Mwanga aje kwavuga nibiki. Mushatse mwohutse. Ko hari ngorane dufitanye je n'umugore wanje. Munanirwa guca zeranda. Acha zango ndago. Urabona ingene abantu bahindutse. Iyumvira ukuntu umwana yangaye mu ibarabara. Iyumvira ingene nagufashe nabi. Nakanubona mu. Niyo mpamvu Imana niyo ya mbere. Yamica imanza gusumba abo bose tuvuga bose. Shiri baranyononeye muntu. Shiri baranyononeye muntu. Tuzabe. Hariho vemo nani muri fiko. Ya champagne nani. Come on. Wanna tafua. Kuvyukuri. That's ko nagushavuye. That's ko nakugiriye nabi. Kakubinyibutsa. Yo, kakumsurira abatsimu ndakwira. Ariko Ndashaka kungirira imbabazi. Jewe, uratse ukuntu wamaramaje. Wangize gute? Imbere y'abantu bitwengera, impuzu zinkorokanira imbere y'abantu. Hajya nta nisoni wumva. Ngamvuye. Reka kubinyibutsa. Ntumvyurira abazimu. Namazi imisi ngwaye n'umwana atikakaza munda. Ku mpamvu ziwawe. Nkubiyo ngwara, nkaja mu bitaro, nari kurabwa nande kwera. Ndazi nakubabaje. Urabizi wakoze iki? Ariko imisi ne yose. Ndara mu hotel. None ushaka ndagufasha iki? Yanzu petit frère yarayuba. Uvuze? Subiramwe. Ntabyo numvise. Nakubwiye ati. Petit frère yaranyugariye ko amatara n'amazi. Ariko hani soni wumva. Ushaka none? Imbabazi dusubira. Imbabazi. Genda usabe ujya bimukubwa data wanje. Pore. Buke uko ufata usaba imbabazi ntagenda cyane agenda buke. Kongi imbabazi. Shaka imbabazi. Fukama ngaho ndakugira imbabazi. Uratse ukuntu wamara amaje mu bantu. Nta mbabazi kumva ushaka. Fukama ushaka ntugira imbabazi. Zivuye aha. Mugazi hava ziva aha. Nizo ushaka? Ikintu cyose wonsaba gukorera no kigukorera mugabo. Bakambuye. Wow. Shanga. Hewe noke we. Shanga ni sawa. Isa murameze neza.
mwibarabara nyene uku nyene murumva ko mufise amahoro neza. Shanga vyama vyabaye ndibaza nta gishasha kibayeho cyari bwigere kiba gusa nariko ndasaba umugore imbabazi kugira ngo subira. Enoki nanze nisi ndikunda kurondera. Burya wewe ibintu wiri gurakora ukorera mwene wanyu unigera wivura ko ari mutoye wawe. Wama wagiye gutera urwamu imisi yose mu rugo rwa mutoye wawe. Shanga ndibaza nimba bijya byarabaye ntibizosubira. Ntabwo bizosubira kuko icyo natereye induru cyararangiye. Umuntu ushaka gucura umugore uja gutera urwamo ukagwana ugahakwa kumena intebe n'amateleviziyo byose. Gusa Shanga ndibaza uko baba barekubwiye siko byagenze. Kandi cya kabiri naco icyo nariko ndarondera hajya cyararangiye. Ntabwo je nzosubira kurondera amadudu. Aha rero ntuzosubira kumurondera amadudu na Rinka urahevye bose urahevye. Mugabo Rinka sindigera ndamuvuga ko n'umwana wanje. Hanyuma ngomba kugira mariage n'umugore wanje. Iyo mariage nayo gamana. Benoke wewe uzoguma mu bagore gushika ryari? Hajya rero madudu yakunaniye ubugiye kuri ubu nawe. Ico ndakubarira coco warongora wareka wagira mariage. Niyo mariage yawe je ntuzombona kuko iduru kurakora nibiri mu muco. Ico umenya coco ndakwiyamirije kwa Blaise usura kuja gutera igwamu. Nabimwe yahora avuga ngo ariko aragufasha ubu byarangiye genda wimenye uri umugabo muzima. Niyo mpamvu ugumufata nabi. Shanga ndakubaza yana makivisi amaboko warurindiriye iki? Burya wabonye ko atanga ubumfise yaho no ushobora kunanirwa n'akadobo ndiko ndakora ikiyede akadobo ko budongo konani. Ibyo ukora byose nakubwiye sinkana induru kandi kwa Blaise muha amahoro. Genda ubandanye n'ubuzima bwawe mama wanje zo mariage za ugomba kugira nimba uzozigira genda uzigire. Mugabo cyomenya coco wayigira wareka umugore tuzi yemewe twemera ni madudu. Shanga ndibaza wokwemera ico ngomba kugusaba. Cyembwira twumviritse. Ndashaka umugisha uduha umugisha nk'umuvyeyi. Ahugurukuza umuvumo kuri jewe ndaguha umugisha kuri uyu ni mama Rinka. Mana jewe nta migisha ndiko ndatanga. Shaka ujye umuvyeyi ririgwa ntirirarasha. Erika niba ufite udusoni isoni. Namba ndamukumbuye gute? Reka nako kakuze kwera. Mama wari. Mama yakoze. Kutamuherekeje. Kubera Saka cha kumva ubunebwe. Sishima kumugumiza ngaha. Washatse gucunga inzu. Sorry, ero yemeye gucunga inzu. Kidumbandumbe yewe kidumbandumbe. Kinabudabunda kama muchirangano. Kidumbandumbe yewe kidumbandumbe. Kinabundabunda kama kuzina nyanga. Kidumbandumbe yewe kidumbandumbe. Kinaunarunda kama muchirangano. Angalia kisiba na angalia kama chupochu ya ngombe. Dewa tutapimua ngambo. Kidumundu ngambo yewe kiduba kibudabunda kibudabunda. Kinabutabuta kama muchirangano. Kibundabunda yewe kibundabunda. Kinabundabunda kama muchirangano. Kibundabunda Mana yanje ukicira ndakamiyo. Wacha mabomba ngombe. Mureke aratambaga kuruhana mayicyane. Tembeke mama, tembeke mama, tembeke mama, tembeke.
mama, tembeke mama, tembeke. Utaweza? Hawezi. Adufanani baba. Mama, ni wamihoza. Anti jangi ya kutoa ji. Sawa mwana. Urabona ukuntu urongo yamenganiye kugura. None kugura bukuye ko nawe nyene. Yasinagana na wewe wana kwereka. Habo mari gutikwanira ngati sinumva ningene bire kugenda. Erika nibiki? Nibiki? Ji gutwara. Ndayitwara. No muntu yo kunywera jinga ninde. Magara Baido. 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 Kwa. Ni sawa. Ninde anyoye ji ya Erika. Rinka. Erika ni mbaguti. Ngobe dumwe. Inzara inzara no musuma bijumwe nguri kwatingisha ibisusu dafise. Angane tota kaumbika. Dumwe wapi? Umviriza. Ubunyene ji yumwana wagisumawe. Nani sono kugira ngo kwatingisha ibisusu dafise. Sisi ni godana kuniga nyaro usanga bijumwe. Unyanga ibisusu dafise ukuguru nk'inyamanza. Nta ugora afise ibyo nyonga. Ukuguru kuri kwikara. Kuri kwikara mugakari iwawe usavye indaro. No kumugaburira baramugaburira. Rika. Ingo. Nako nyene hengere gasa. Bebe. Twavuze chinjwa mtamata. Wanwe ya mata. Bebe. Sheri. Wari nta kibazo ujya n'umwana wanje umwana wawe n'uru umwana wanje. Ni n'umwana wanje. Sawa. Nabashitse. Nabitwa gusa karahera kavuga no kumwe ntikarahera. Rika. Akubuya ntikarahera. Ntukure ji yonyine y'umwana nawe wigurire na Baido n'ikindi naco sinzi ko wabanza n'abashitsi bacu ko bakeneye amata Ntabyo dukeneye. ndabona afite isura ikawutse nk'ikeneye amata oya ntungwe ko ndabona mu magambi jambi isura ikawutse Shamana nukuri mvugishije ukuri. Nyabe. Nesi navuze ejo. Ukameze isura ikawutse. Nagiye amata yawe. kandi mumagara nkaweho Manje wowe wawe. Mwanza niwe n'inzari bakura hariya. Nongaha. None mari muje kurondera iki? Muje kurondera iki? mubiri utose Utose. Watota hayiraha. Aha nyene. Inzari nibagenza. Utachekwa na hivi nakwambia. nishachekwa Uchekwe na hivi. Au nataa haya. ntabwo twari bwahishe Reka nje kwa Eric nsanze bagabo no gutekuna musi ntiyatetse. Yani je numva ndushe n'ubuzima no kuri kwimana ngatwe tuza kubaho gutemana. Ndashonje kandi birenze kwera. Mwe sheri umva. Wowe urivugisha kuko wewe n'iminsi 4 yohera utarapfa mugabo je ukuntu numva ameze. Je ndibaza mwana nyene ni wash no vuga ko mwana ari washonje. Ngaho n'umwana nta kibazo kuko yonka nyine. Nenaguma ko. No naguma yonka nanje ataco ndiko ndashira yumva gute. Nuko numva n'ibizunguzungu. Uraba ahantu hokira imitwe basindo nkena sengisa basinze kugura n'intuze n'umuhwi wa desa nukuri je ndaremvye. Ukore ko Imana n'iminwa yumye. Turabe byose ni wabigize iyo udatuka mutoyi wawe ubu ntituba twicwa n'inzara n'nk'ibintu wagize nibikiwe. None we kutamanuye. None we urahanurwa kumenga iyo watereye yo rimwe umenga ucucika umusazi.
oya raba umupango sha turabuko twobigenza je ndaremvye no musi ndazi ko baca banjana ku mpanda n'ukuri maze iminsi itatu n'agacupa ndashira mu kanwa umve nanuna wewe mu mutwe wawe huze inzoga je ndiko nirondera n'agahwi ka desa koko we mugabo mutwe wawe hari inzoga si vyiza we raba ukuntu sha tugira imitwe sha umuntu arabe ko nkano twajye no musi basimwico ahubwo rero sheri umva genda ubwire petit frère yuko ndi mugasho urumva umubwire yuko urondera amanyanga noba nakoze yuko noba natutse umuntu kanaka urimva hama umubwire ko ndi mugasho ubizazera ndakubwira ko ubwenge bwawe bucuramye oya ye amahera yo yaguha umubwire ko kujya ari kijuju ujye uramuzi wewe ndamuzi kukurusha ajye ugiye cambwira mbwira idosiye iri kwande iri kwa opeje hama ntacha yirondera opeje bakivuganye no umubwire idosiye iri kwa opeje aruciye ibihumbi amajana 2 oya reka hama ni yamurondera akavuga ati je uwo muntu nta nuwonzi bica bigenda gute bica biherera urumva rako tawe kugaba wibuke yuko nyene inzu yatubwiye yuko yaduhaye iminsi 3 urazi rero ngo ndakubwira ikintu hariho umugambi nize reka dukora uko ahubwo rero sha tufume tugenda kwa muganga wigwaze kwa muganga ujyame kwa muganga ndagufotora ni foto manu urabona ko mfise n'agatelefone gafotora cenge ndambwire nani petit frère wawe kugwaye uri mu bitaro bakwandikiye umuti ugugwa 500,000 reka aje mu bitaro nagasanga nta serumu banteye oya none nuguma kwa muganga ntamwe nogenda kwa muganga naho ntibantera serumu hama petit frère akaza gasanga nta serumu indimwe acavuga ati wa mutibi bwa bundi ntiyaragwaye umviriza abagwanyi nabonye babatera amaserumu reka basi nta kibazo wegenda ugiyo serumu mani ntaco bakandaza ko babara bariko barakwinjiza mu serumu arutarana rya no kurya ntaco sugi serumu wowe uco mu iyo serumu petit frère nahaza turamu nirabi were mje ndamubwira ntibamwandikiye uwo muti urazimvye kandi inyuma y'imisi 5 ni inalilahi kuza kubupfuye canke bakuriza indege bakujana muri ntuze nyamba bahitwa ndamwe harabagira nyambari muri China kinga nahora nibaza kuri kirofa bwa bundi uri n'ubwenge urashanda shonje none gashana uzi ko ubutabesha atasumira umwana nanje urazi mwijoro ko ntago pompoye kubera inza bishobora naje noca noca ngenda manje iki nawe tugire tutahe canke tubandanye hiyo tuze kuraba turaza kugira ikorosi mani turayikora no dutahe nuko none wewe wiyumviye gufata ugatura urwo rwawe sibyo ukaza gucumbikirwa ngaha amakuru ntageze ndakubwira nagiye hariya ndamarama nanasanze n'amapangayi bashashe kumbe Blaise nawe yacyapangiye none gasha bigenze gute yabona amahera arihira ingo 3 4 5 jeho umugabo wanje yamaze kumubwira ntazamperasyo azaza yimuhereza n'ujya muhabara wiwe umvize icyo kintu none ubuherutse ni dore kamubwe mushaka kumukana nyuma yaho haratse umuriro bakaragenda raheba abwira Inoke nazasubire kumpa amahera urumva turagereza nadutikura ntahantu ufise nkora ndageze fata n'imizigo n'umwana wanje happy kwe kino nabashotse unzangana uri kuja muhirare nari kuja mu rugo ruguri nta tiki ntaki nkagenda n'urutuko nyine imyaka n'imyaka gasinda warandondeye urambwira situation imeze ukunye ndakwima amayera y'itiki hinge basi kwe kutati wa basi yego je navyo reka nze ngani bazinze kuruhukira ngaha ingorane zose imibaboro nzi ko ngo nje muri paradiso mwana wa mama Blaise nta kibazo Samura nta kibazo afise mutoye mukuru wiwe yasazi yagungubiye muhira kinini guca kira wa Samuel mukuru wa Samuel mama we nakagerezi kabo nta munsi n'uwe bataza kwatsa ngaho umuriro barambujije amahoro ndaryama sinsinzi nangira hatora gatitso gata nishtabati bafise rezo yo gukora icyacu cyose kubera waje kugunda famille yabo sivyo aho kwa mukuru kwa mutonya wabo sinzi sinimwe kwa mukuru wabo cyangende sivyo ni kwa mutoya wiwe kwa mutonya wiwe rezo yo kubikora inga ndakubaza wibaze yuko ngiye nahita kuvana umwana ngana kora umwana w'umukobwa nkamucikisha amashuri meza arihigwa neza ngo ndamundunganye mu kayanza
sawa wari kuzana umwana wowe ukagenda nkakwikoreza umutwaro atari uw'iwabo nta kibazo umwana n'uw'igihugu noneho nawe ntiwirirwe wipfuna ugira iki ugomba noneho ufite ndamusige ngaha rero utwiwange twose ndatuzinge uko naje niko nzaduga ruguru urazi ndakubwira Breze cyangwa Samuel no musuba mu nzu yabo mu mahoro bakubaha kubera ufise umwana w'iwabo nanjye rero ngoma ndamubasigire hame nduge kuko n'ubundi ujya mugabo yagiye mu bamaraya arapepesha arataka ubu rero ubu asigaze kwita akavuyo ngahango arankene ese wari twaba byaye umwana w'umukobwa urabizi na impamvu ndashaka kwikoreza umwana w'umukobwa ushaka umwana wawe nawe azofe yirukanga nka wewe ari muri famiye ari mu muryango bazamurera si kwasi baba bafise kuba bamufata neza ko ya mama we bari kumwe nanje rero sindamugumba ndamutware mu kayanza reka yashu iwawe yashingiye buca nduga byanze rwose byanze sigoma mu minsi iri imbere uzabona baje guhamagara ndi kwa Rujani n'impuzu nayambuye nasize impuzu ku ntabwo mbona nzarana tete ariko tugira kibyo tubyihonze ndakuzimaniye amazi agafura uve mu masengesho ntaje gatubyihoze sigaye afite amafaranga tugiye sigaye imbere ndagavu Okay, iyo miti imaze guta garanti ugerageje kuyegeranya yose ubona ifise valeur y'amafaranga angana gute? He? Imagine baby, urabizi neza yuko ndiko ndegeranya amafaranga kugira nuguruza ibitaro. Okay? Wese nakubujije by'ukuri. Wese nakubujije kurangura irya miti ugumuri kuranye ugangani ngo mabujije imiti irasohoka. Imagine miliyoni 2 kuko babara toujours. Oya. Hamwe no canda gukatukambana nawe umwaka wose utari kurahembwa cyangwa imyaka 2. Wo buriko wungukiye. Ega haba hari izindi project ziba zitegekanya mu muryango. Okay. Nizere ko atakintu na kimwe kirafa cyane. Nizere ko ari ubwa mbere ukoze ikosa nk'iryo. Miliyoni 2 s'amafaranga makeya. Ikintu nkeneye ko iyo miti yose ejo uzoyegeranya mwishire hamwe hama tuje kwiturira. Nenda kubaza imiti yose yarataye garanti. Kuko atamuti n'umusigara. oya mawuje hari isigaye itaratakara Mfitiza ndakubwira uyaranje ubwo nyene iyo nyene uri kurabona itarata garanti aba yuhera ko kugurisha. Biraifu ndumva yuko egushize hasi. Nze gutangura gushasha. nukuri mawuje mbabarira n'ibitsoko gusubira Sawa? ariko mawuje ndashaka n'abaganga kame mura ndaruhira mwiki gihugu mashanje amabofe None usanze abantu bari mu kiyago nta no kubaza urinjiye gusa mari. oya ndarusha umugabo wanje Mafu mugabo wanje agomba mama ziwandara amazindwe mu bitaro yose mugana nubaza ngo yewe nanuko kironga n'umuntu amukemura n'ikintu nakimwe bamwandike imiti ya maraki cyanavuze iyo njani yomba ndi buronke cyangwa yagenze gute Menda kubaze. Uvuze yuko amazindwi yose ari mu bitaro. Ninde wamenyesheje ko agwaye? Hamekindi naco nizere yuko yanyibwire yuko ari umugabo yuko adakeneye ubufasha bw'iwanje. Okay? Uragenda umubwire yifashe. Ikintu ugiye gusa nzokora ndaza kubwira umukozi wanje atekinja agenda murabe mu bitaro. Nukuri boss ahageze saho kuja n'amata ntibikunda kanwa None mu cyamake agwaye iki? bamuteka igifisigo n'amafisigo n'amahaha n'ibintu urumva gwaye ikigwara ngo kiri mu nda urumva sinzi ngira kiri mu guturika nawe nacaturika Canke izo ni za nzoga yishinga nyinshi cyane anywa inzoga atajya. Nako nagira genda rushe nako nagira manura reke. Okay, umviza ndakubwire rero. Genda uronde
Ano? Sa? Kongwe. Agomba shikayo. Agomba shika. Waya dogiteri fasha dogiteri ngiye gusaba mayo. Doctor nta kibazo amafaranga turayazanye sawa. Nimba ari umuti mwe muramu. Come. Mezi izo nimero mvugana n'uyu muntu. Okay? Umugore wari ngaho. Umugore wari he? Madu. Sa. Apfa motsa. None umuti ubugwanga. Umuti ubugwangahe? Uyo muti bakwandikiye ubugwanga. Avuze kugurumba amajana 5. Umviza nakubwira. Nta kintu nta mafaranga umugabo wawe yo yarakubikije cyangwa nta kintu mufise mushobora kugurisha kivara amafaranga 500. Umugabo wawe ngo aragwaye igitigo. N'amafigo n'amahaha byose. Mbajije hari amafaranga barambike. Cyangwa ikintu wa mufise. Suya hore. Nimara gatongo mufise mugurisha cyangwa ikintu cyo cyose kugira murongo. Habe nisahani. Kuna kintu nsigaranye mu byo byose narakoresheje ndamuvura. Matudu vugisha ukuri nambare hawo mwabisaba. Uyu. Hakaje n'ibinda. Sawa genda witegure uze tugende kuraba umugabo wawe. Inde jewe imatuzu njemve ngaho ndibona titimba nibagwanye bifasha nibarebe yifasha. Mugabo wiruke yuko. Nibamwishe. Yabitije ni umugabo wiwanje. Umugabo wiwe naraje wumva. Kitanda akiza yaramu. Sawa. Okay, uyuke. Nagurishije kirakimucese umuntu Mugabo wagize amakosa indwi yose ari mu bitaro ntunakibye. Okay, nta kibazo. Haguruka. None ugiye? No ubona ko naguma nicaye ngaha mwene wacu ari mu bitaro agira pe. Agira pe. Umva ngome nicaye ngaha mwene wacu agomba pe. Ugomba nicaye gusanga. Okay, tugende. Hamikiri nacho. Teka nini uchusangali. unomusiri weje mbona Genda nacho. Uruja bamudoka wagira. Genda ndiranga. Fagenda ubwatwaye ngenda kugwanya bifasha. Teka inja cyanda kugira muri ibyo bitaro ahantu usanga. Okay? Teka inja ni ngo gucuzanira. Nana mahirujanye nayahe. Sawa ndarotira. Okay? Nubwo bari mugarariza inyabaki. Ujya na maraso. Ndabizi be. Sawa. Hama nawe undiza nakubwira nawe. Ndakubwiye uze kuzanana nawe. Mu bitaro. Kandi nawe ugenda heje uze kuzanana nawe. Aba bakora nini kwa hapo babiri kwa baba. Ichahe. Kindana. Imitama yamugaraguye. Bari kukaza. Usanga ari mahamagara. Matutu kasita. Usanga yaje namutumye kugira ngo ndabe. Kenda nawe akomapfa mwavuganye. Inde. Nagenda shikana dasanga bari bagaruke. Isoni yagiye yo irazwi bise yankunda yafataga neza. Nta bari yaragukunda. Mabuje muri samu yanga. Nyatari vraiment gusa nyene Beyonce arakunda mwene wabo vraiment akunda mukuru wiwe. Hama neka ntegura ibyo kuganda bitwara. Ariko mabuje twari ikintu bakunda basaba. Ntangora amahera ndaza ko yaguha akibazo. Ariko reka ntegura ibyo kugira ngo ego. Wati tuvugana nta kibazo. Warire Tawaya warire Kiwaya waya warire Warire Kiwaya waya Warire Kiwaya Warire Wifuza iki kandi
Muganga ibyo mwankoreye byaragenze neza. Nari ngarutse ubonaho. Nashaka ujya mu munyicire hari ibyo twari dufitanye ibibazo nashaka mu munyicire nawe. Garukiriza ngaho. Twege ngaho turabo kuvura. Twege tuzi kwica. Nivyo kile kitoshoboka. Basi kubera ko dufitanye ibibazo binini ya cyane. Ndashaka basi umusarisha tubafitanye ibibazo byinshi. Abavyeyi bo kwemera. Abavyeyi bo vyemera. Kubera twega abavyeyi ntibica. Reka mbaza abavyeyi. Warire 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 tawaya waya waya kiwaya waya waya. Bavuze nta kibazo. Bavuze nta kibazo. Ukene gusaka sara. Azera buri amahoro. Ibyo ni bisanzwe. Ukenda guhagati, ukenda gukoresha. Ntugire ikibazo. Kandi abikugirire. Akira. Uragenda mu cyumba ciwe. Mu cyumba cyose mushobora gushikayo. Aho nta kibazo. Ariko urazi hakunda guca. Ndahazi. Uzoshire ku muryango wa portail. Umaze gushira hajya gusa. Akamara kugatambuka. Ubwenge buzosha bucegera. Wabyumvise? Ntugire ikibazo. Shikarira abavyeyi ufata urugendo. Warire 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 kawaya waya waya kiwaya waya waya warire 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 kiwaya waya waya kiwaya waya waya.